Biciye ku ntahe ya Jonas. Cy'ubuzima naciyemwo nahevye amashuri umwaka bica witwa Melchior Ndadaye. Kubera papa biyangaye nyene yitavye Imana. Ndavuka rero nahevye amashuri ndahagaritse. Ubwo rero wacu iyo tuvuka waca kugira wige mama yarakiriho uraganire hanyuma wicare muhira. Bigenze nkuko amashuri ndahagarika. Mbona umugenzi ambwira ati mugenzi tugenda gutembera mu gisagara ca ndazino Imana irafashe cyamenya kunyonga ikinga. N'ubu rero ndashima Imana. Abandi batoyi bagiye mama akiriho. Gusa sinoroherwa kubera nabona mukana muri batanu. Mwaragiye. Ndaragiye. Umutima wanje bikanka gose nkabura ayo nshira nayo mira. Mama akambwira mwana ihangane kangura uwanyuma no yambabazwa ndamutubona nake wanje. Muri mu bitaro. Naho naragenda arabwira toyi wanje ko ndamuhubuye mugaye numvise umenga nikujya kumwonga uri kuratemba. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabamukije amahoro y'Imana abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muherereye hose turabaha ikaze kandi twongera tubaramutsa tubasuhuza. Tubaha ikaze mu kiganiro kandi tumaze iminsi dukurikirana kigenyene ubushize mwabonye gifise teme ivuga ngo ntukihebe imfuvyi vamwo ubukomeye. Rero kuno munsi tugarutse kandi kuri mikro turi kumwe na Nana Nadia Irambona urya nyene mwabonye ubuherutse. Hanyuma turi kumwe n'umutumire wacu hano. Ubushize twari kumwe n'umupapa aho yadushingira intahe canke yaturemesha atuha impanuro zijanye n'ubupfuvyi yaciyemwo uko we vyamugendekeye. Nuno munsi tugarutse kandi turi kumwe n'umupapa kandi ariko sinzi ko ari umupapa canke ari umusore araza kubitubwira turamuha akanya. Rero muramubona twashaka rero tumuhe aramutse abakunzi. Mwiriwe n'amahoro Turashima. meze neza. Murashobora kuramutsa abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV. Ndaramukije bose n'amahoro jewe sinzi naho ko amahoro. Nabo ndibaza n'amahoro iyo bija hose kuko barinze badukurikirana twizere ko ari amahoro. Yego cyane je ndashima. Akazina babwira akazina ingene witwa. Je banyita Nzuwumpa. Babwira baraba urabatinya babwira baraba hariya kugira ngo bakubone neza. Jonas Sengiyumva. Nzuwumpa Jonas. Nani hajya kukuramutsa. Niki abavyeyi bampaye natanubwo ndababona. Niryo wisanzemwo wumva bakubarira. Nzuwumpa Jonas. Okay, gusa ni izina ryiza. Dusubiye kandi kubaha ikaze bugira kandi muri kino kiganiro cacu. Kandi pore ko atabavyeyi ufise. Ndashima kweri. Nta na mama na papa ntore. Naje nta mama mfise. Ashambwa ndashima aho ngeze umenga ndakutse buhoro kandi narakuze ashimira Imana. None vyagenze gute woshobora kudushingira intahe cyangwa ukatubwira muri make twifuza kumenya ubwo buzima nyene waciyemwo kugira ngo tumenye natwe tukumbure hari aho bwo dufasha bukadufasha mu buzima bwacu cyangwa mu mibereho n'uwundi mu mwana canke uwundi mu papa nyene ari mu bigero vyawe yabuze abavyeyi bose kugira ngo ashobore kumenya ingene yifata biciye ku ntahe ya Jonas. Cy'ubuzima naciyemwo nahevye amashuri umwaka bica witwa Melchior Ndadaye. Kubera papa biyangaye nyene yitavye Imana. Ndavuka rero ndahevye amashuri ndahagaritse. Ubwo rero wacu iyo tuvuka waca kugira wige mama yarakiriho uraganire hanyuma wicare muhira. Bigenze nkuko amashuri ndahagarika. Mbona umugenzi ambwira ati mugenzi tugenda gutembera mu gisagara ca ndazino Imana irafashe cyamenya kunyonga ikinga. N'ubu rero ndashima Imana. Urumva muri ico gihe ikinga niryo gushika uno munsi nyene kuva mama apfuye canke papa hagiye papa magiye mu nyuma. Papa niwe yatanguye kuri Melchior Ndadaye. Hama mama nawe acagenda ryari. Yagiye mu nyuma haraciye imyaka igera
nko kuri 6 mama agiye. none ico gihe wavukana n'abana bangahe canke papa ko ariwe yatanguye yagusigiye abana bangahe? Papa wanje yapfuye abasiga muri bangahe? papa Mwavukana muri yapfuye turi bangahe? abana 5 Yego. bose barapfuye asigaye nivukana ndumwe. Yo mpore. N'ubu rero Imana iranyunga N'ubu uri umwe gushika n'uyu munsi. narungutse narubatse ubw'iwanje neza ndaronka abana bafise abana 4 tubayeho neza sinidoga gusa mwana wanje n'umufise. Imana ishimwe. ko cyane Hama muri ico gihe ndakwibarize kandi muri ico gihe umva ko mwavukana muri 5 hama haragera igihe bose baragenda hapfa umwe harimo nabo nabonye nyene uwapfuye arigenda mureze mu ntoki. Mpore muri ico gihe wewe ubwawe ubonye biriko bigenda uko wavyakiriye gute? Muri wewe wavyifashe mbe ndakubaza wari mukuru niwe wari imfura? nije ndifura y'abavyeyi Yo abamukira bose nta numwe yasigaye. Yo muri ico gihe none ko ari we wari imfura vyagenze gute? We wavyakiriye gute muri wewe ubonye ivyo bihe bishitse? Kuko nibaze ko batoyi bawe bagiye mama na papa baragiye batoyi banje bagiye habanje kugenda papa wanje. Ego. Abandi batoyi bagiye mama akiriho. Gusa sinoroherwa kubera nabona mukana muri 5 umwe aragiye undi aragiye kuko umutima wanje bikanka gose nkabura ayo nshira nayo mira. Mama akambwira mwana ihangane kangura uwanyuma no yambabazwa ndamutubona ntoki wanje muri mu bitaro. Nawe naragenda arabwira toyi wanje ko ndamuhubuye mugayi numvise umenga nikujya kumwumva uriko aratemba. Arabe mwana yagiye kera baganga bakibaza bariruka aramugora mvuga ati akundi gusa mugabo arashatse kumpisha cyo baramutwara se ntiwamenye iyo yagiye. Nagiye kubona ko yapfuye nyine mbonye mama aje yifashe nabi sitari akundi baca ku maziko baranyankiye ko je ntashika. Yego. Mu maziko ntiwigeze ujayo? Baranyankiye. Yego. Hama muri ico gihe ndumva ko bitari vyoroshe kuri wewe, hari habavye kwera ntivyari vyoroshe cane, nta gahengo urumva wigeze ugira mu buzima, niwe wari imfura, niwe wategerezwa gufasha mama. None mama nawe amaze kugenda urumva muri ico gihe cari igihe ca papa gusa atawe wabona mama yaragihari. None umaze kubona mama nawe agiye ugasigara uri wenyene numvise gute muri wewe? Maze kuzana ubu dufashanije muhira muwe wanje yaragwaye ngaha ndiko nyonga ikinga umugore wanje aragati mama wawe araremvye ndivyo raguza kubera uburyo ntabwo fise mama bati je burya naho uriyo igo kubera mama wawe araremvye kandi nje ndi mu bitaro bazize ndamugwaze ndaduka maze imisi 2 ndateka injya muhira abana manga 3 ndetse ngenda tori kimwe ndagenda kwa muganga. Se kwa muganga mama turaramukanya mbuyimenga bambwira ati yakize kuko ukuntu yarameze. Je ndataha ntashe simuhira mu masaha y'umugoroba ndamona telefone y'umugore bashitse yego yamusinziye muga mama waritavye Imana kanguka ko ari mwijoro sinazimya telefone bikeye tori kinga njya natwaye gacaguma andondera ngo mumfashe cyane n'abagenzi. Yego. Ajana. Yego. Aranyereka nyine ahantu bamubise muri moroke gatije mama wanje umusigira amavuta tugende kumushimira nakundi byaranyorohe no kushika kugira ashike no muhira byarangoye cyane kuri uwo munsi. Nta mwene wacu nta mama nta papa sigaye ndi umwe. Yo ati ntacyo numvise abana ntacyo bazombera bene wacu n'abavyeyi. Ico gihe wari ufise abana wari wamaze kuzana umugore abandanya rero uko rugendo rero ubuzima mbaye mu menga kandi ubu ndabona nyene kumenga ugunezerewe uguma witwengera byari aheze. Naribagiye muga gusa haragera igihe agatima kagakubita ukibuka ingene umutoyi wawe ndorya umutoyi wawe yapfuye yari umukobwa. Hari umukobwa umwe urya yapfiriye mu biganza byawe umufise. Yari umukobwa ukiyumvira ati uburya mushikanje yaba yaragihari ukagira nyene ibibazo birenze. None muri ico gihe
ntiwigeze wiyumvira kuba wocamo canke ngo wiyahure kuko urumva bwari ubuzima bumwe burengeye umuntu aho ushobora gusanga umuntu aciye muri ubwo buzima adashobora kuba yihangana ugasanga dufata ari nk'umuntu hanyuma inzoga sivyo ugaca usanga avuze ati jewe aha mbe inzoga ikaze muri no minsi ni yawe harigeze kuba none nk'akantu gakaze unye muri no minsi umuntu ashobora kunywa agacamererwa nabi cyane n'agaki gashobora kwica n'umuntu gasaporo saporo bana barazifunze zari zikaze no kunywa kunana nayikunda none muri ico gihe nibaze ko itari bwanabeho none muri ico gihe nta inzoga zo mu bucupa bita vodoka no mu bushashi nahonze nawe nabonye muga gusa jewe kubera abagenzi urunganwe bambaye hafi kandi nafise n'umugore muhira naramaze hafi nk'ukwezi hari abahungu bo mu muryango kwa data wacu baguma baryama muri saro twiryamanira gusa ikiyago kuko muri wacu hari ahantu hari ibitoki nta munsi n'umwe habura inzoga mu nzu mwaguma mwiganira yagira buhoro buhoro urya imihwa akarya ushaka inzoga akanywa birangira rero ndibagira buhoro nyine biramvamo mbwa hitari kigera cye nkiyumvira dufata nk'akararo nk'iyo habaye ikibazo mu muryango ugashwana n'ababanyi cyangwa umwana agashwana n'ababanyi ukaza wumva wowe uryashanga ngo wibuke yuko uvuka urumva tukwereka ataho ushobora kukugwanirira mugacashimira Imana nti abana afise afise nk'umuhungu akuze yego yomvugira burya mu minsi iza hari igihe muzovuga nkavuga ati ingo turwane nawe ashabaha kugira amango kanye agaca bashurira nk'ahariya ingumi imwe gusa aranakarawana cyane asubye canke waramujanye kwiga karate icyo nicyo yahereye ko sina namujanye si wamujanye niwe yijanye uwo mungu arakaze arakarakwere navyo arambwira papa undenganije jewe ndajaniranya nawe mufikosi mbwa gusa ntibahirize none nk'ubu muri uno mwanya umaze kubona ivyo vyiza Imana yagukoreye ufise umuhungu ashobora kuba yokubwira ati muze nukuri ndi munsi y'ibirenge vyawe ntubaha nyene amavuta yawe y'ubuvyeyi kuba uri umuvyeyi wanje umva ufise ibiro bingana gute ndabona uri muto nka jewe umugabo ndazi ko urumva nkakura kandusha none uca wiyumva gute ikintu cya mbere nkenguruka je ni nkuko ntashe cyo nshimira Imana nkuko abavyeyi bare banandetse mbuze ati shaka amazi yo kunywa simena mbona uwo ari we wese abanga kuyanzanira mbe bari ni Bujumbura bari ruguru Gitega muhira mugiheta urugenda okay shaka koga ngira ngo atahari iminota 2 kumwonga abaya bose n'abahungu ndafise nk'umukobwa umwe none gusa hari akantu utambariye twaciye tubyibagira John sinzi nawe ko nawe waciye ukiba okay akantu utambariye nari nakubajije ngo kijya gihe bimaze kubuko wambwiye ngo hari akayoga kitwa vodoka nuko nyene nabitowe no kwaruko nyene bwari mu bushashi ndakwiye amata y'imbata rero yego cyane ngo vodoka kari mu bucupa kitwa vodoka no mu bushashi ntiwigeze wimvira kuzinwa nyinshi kugira ngo nawe upfume ukurikira oya kubera muhira baragana kuko na mama yapfuye mu nzu inzoka zihiye kwari ukunywera rwagwa abagenzi uje wese yashika nyene avuga ati twi ngiri bagaje tora gakombe utore usome tuba turateramye sinigeze niyumvira kunywa izo nzoga mbere ngiye kumbera nk'ubutangura kuzinywa kubera abagenzi maze kumanuka ino ndafise agacupa dusangere kariya sintangora niho nangoye kuzinywera utanguye kuzinywa ino hariya ntazo n'itabi naranyoye itabi bita supermatch ego mugana narihevye atamuti savye hariho n'indi tabi impano bavuga ngo yes nako ni waragasomye none irya ryarananira nanywa supermatch none muri ico gihe n'iryo tabi warinwa kugira ngo urabe ko ivyiyumviro canke ibibazo bihera ahubwo nico kiringo naciye bitabi muri ico gihe ibintu vyose biguhezeko waciye wumva nawe n'itabi ndarihevye nzosubira wafashe ingingo nziza cane je nayihaye nta n'ikintu nakimwe nasabye rero kugira ngo dushobore kuba tworemesha izindi nshuti zacu abagenzi ababanyi n'abandi bavukanye rega naje nabaye umuvukanye untu vyemera rero niki woshobora kumanura kuko naje nakubwiye ko nanje nta mama mfise nakuze mfise papa
wenyene. Rero urumva nanje ndafise intahe, gusa wewe rero urandenze kandi pore yego cyane pore kandi pore. Rero niki ushobora kumpa nk'impanuro canke twohereza abakunzi ba Traces Hope Ministry TV kugira ngo nabo bashobore kuba bokurikiza kirya kintu kugira ngo gishobore kubafasha bagere ku rugezo nk'ubwo namwe mugezeko kuno munsi, kuko ubwo buzima waciyemo hashobora kuza ubundi buzima buruta ubwo ku wundi muntu ari umva. Abavyeyi bose ntibashobora kugenda co kimwe, gaca usanga afashe intumbero yo kwihasa umuyapanya. None impanuro woha abantu babuze canke babuze abavyeyi niki wobabwira? Kuko na cane cane kuri twebwe abakobwa nkunze kumva bavuga ngo abakobwa turigi akagi kaguye hasi biba biheze, kandi kenshi niyo mpamvu nakubajije ngo nta ntumbero mbi wigeze wiyumvira ngo uce ushirako ibiyayuramutwe kakayoga kavodoka kugira ngo unwe twinshi upfume uraba ko uruhuka, ariko batubwiye ati oya, ahubwo muri ico gihe niho nitabi jewe narihagaritse sinsubira. Byukuri cari ikintu ciza. Rero tugusabe, navuze vyinshi, nawe tuguha akanya ushobore kuba wohanura, utekere impanuro abandi bene data bashobora guca muri ubwo buzima canke baciye muri ubwo buzima, barimwo muri ubwo buzima ubunyene. Kazi jewe ikintu natekerera bene data nk'uko nanje mumbajije, je mu buzima bw'iwanje umuntu azi yuko ufise abavyeyi ntuzi isango n'isaha bagirako. Ego n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha na cane cane. Ni ukuvuga rero umuntu wese afise abavyeyi, muco ubona ngo ndafise mama na papa ureka ngo cimfata amaboko ngo ngire gutya, oya kura amaboko mu mpuzu ukore, kuko umuvyeyi arahari uno munsi ejo ashobora kubura canke ukamutanga muga bivana n'umwanya nawe uzi ikintu cose kiba ku mwanya wacu. Ego je kubaho kwiwanje nari umuntu nakunda korora inkoko cyane, n'ubu muhire wanje ntiwagenda ngo ubure nk'inko nka 10 kumve nzozo urabe ubage kamwe rero dusangire nk'amagi yoyo ngira ngo abana bacana yakunda oya baregeranya muhira hajya rugiye kurera amaboko ngo ndabona papa na mama hajya arakubanye rondera papa na mama bakihari bazogenda umenye ko umushinge nawe we wawe ubuzima uzobe warabutanguye hakiri kare. Jewe bashinga intayo cuvuga ngo papa na mama ndababona bazondonderera jewe nzokoresha ivyo basize ironderera bakihari imbere ni ufise umwanya amavuta n'umunyu barakugurira, isabuni barakugurira, hari n'igihe usanga n'umuvyeyi n'impuzu akugurira, nawe kajya kantu uri kuraronka uvuga ngo ngiye gura iki niki ugenda urabe yambara akantu ko korora gashobora kungura kakozana ibindi vyinshi. Je no kubaho kwanje mbere abese baranatangara, yego cyane baratangara kubera maze kubona mbuze abavyeyi bose baravuze none uwo muntu agoma atera jimbere kwihangana kwanje kako natanga kurondera nkiri mutoyi n'umwana wanje ndamubirije uko nyene wenda kugura ipantaro no munsi ndaguhaye indwi zibiri ni wahira neza ajya amase uzovumbura mwirya nka iri hariya doshiyagurisha cugenda kugura ko abana banje babaye uri umuvyeyi mwiza. Iko cyane je numva rero wanashakana n'abashimiye kubona munyagishije nk'uko. None abavyeyi ndakubaza kuko urabona ko tuvuka mu miryango kenshi rimwe na rimwe bayagutse, kandi hariho abo tuba dufise abantu nyene usanga ugasanga barifise ku buryo ushobora kuba wovuga ati jewe wahangiye kwa papa wanje mutoya azongurira amakaye y'abana, azongurira ikintu cose nkeneye, impuzu. Muri ico gihe umuryango warakwitayeho kweri, waragufashije? Umuryango warafashije, barandemesheje, bararemesha n'umudamu wanje batumihangane we ntusure guteka, tumari basi twaramaze nk'ukwezi kurenga indya ziva mu muryango kwa data wacu babashigikira babafasha abana babo birirwa muhira ari kiyago baturemesha yavana nyene birahe. Yo umva ko nabone bakoze igikorwa kandi bategerezwa gukora nyene nk'umuryango. Okay, yani umuryango utafashije umuryango numva wari umuryango wawe gute kugeza kuwitaho nk'uko ari umuryango nibazi yuko famiye yegere hani n'umuryango wawe.
Okay, rero Jona turabashimiye kandi cyane by'ukuri mwabaye intwari, mwarabyitwayemo neza, kubona muri ubwo buzima bumuremereye nk'uko kose ata ntumbero mbi canke ingeso mbi wigeze wiyumvira ngo uje kwiba, ahubwo wavuze ati reka nkure amaboko mu mufuko, nkure amaboko mu mpuzu, ntangure niruke ntigite. Mbe ikinga ni iwawe canke urakota uratanga nyene? oya ni ikiwanje Imana narakoze avana Imana irafasha nyine ndayikora. by'ukuri biragaragara ko wabaye umuntu mwiza ukurikirana ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'abandi nubwo atabuwigeze uronka, kuko urumva ubu usigaye ufise umuryango wagutse kandi ndazi ko ubayeho neza. Basha sinidoga. Rero n'impanuro twazumvise mwahaye abakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV, by'ukuri niwadukurikirana cyane ugakurikirana kino kiganiro, ndazi ko niba uri imfuvyi canke ukabuza imfuvyi mugenzi wawe uzorushirizaho kumuhanura, umuremeshe nawe unamushigikira, kuko Bibiliya ivuga ngo hari aho twasomye kandi isaho twasomye twama twanavyumvise nk'intahe. Yobu n'umuntu yageragejwe cyane, muga Yobu ngira yageragejwe gusumba Jonasi, ku buryo hageze n'igihe n'abana biwe 10 bose baragenda, asigara agaragara ari wenyene nk'uko Jonasi vyamubayeko. Ariko Yobu ntiyigeze yiyumvira guhemukira Imana. Rero mu buzima bwose wowe uri kuracamwo uko wowe ubayeho, menya neza ko Imana hajya nyene muri ubwo buzima nyene urimo niho Imana igusanga ikagukura muri ubwo butayu urimo, ikakugirira neza, ikakuzamura, ukabufasha abandi nawe. Kuko ndazi neza ko uno munsi Jonasi kuko yakoze muri ziga nkoko niyo gurisha inkoko imwe ngo areke, ndakubwiye ko niriwe inzara ubu nk'ibihumbi 10 nkeneye ubu nyene ucumbaragurira ukampereza. Ibivanye n'umwanya ubu bivugiye bishoboka birakunda. Rero by'ukuri bakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV, namwe turabateye intege, turabaremesheje kandi tubifurije gukomera, mutifuza kuba mwoja mu ngeso mbi nk'abakobwa cyane cyane, kuko iyo tuciye muri ubwo buzima usanga twihebuye tugashaka kwicira inzira aho bidakenewe ko twicira inzira. Rero zigama ubugingo bwawe, zigame na bene wanyu, umuryango wawe, maze umenye ko teme ya kino kiganiro cacu ivuga ngo ntukihebe. Ico nico gikuru, ntukihebe kuko imfuvyi iva mu ukomeye. Gira icizere kwejo nawe uzoba ukomeye. Rero turabashimiye bakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV uko mwabashije kudukurikirana kuri no munsi, mugakurikirana ikiganiro cacu aho twari kumwe n'umutumire yitwa Jonasi, yatubwiye neza cyane, aduhanura bihagije. Turabashimiye ko mwadukurikiranye, ariko ntimwibagire kugira akabor, mugire partage, ndetse murushirize no kuba shakudukurikirana. Murakoze cyane. Jona namwe turabashimiye kuba mwabanye natwe. Natwe turabakengurukiye. Murakoze cyane. Nawe utaha. Bye bye. Bye. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.